guhitamwo radio haguruka. Uyu ni wa mwanya wo gukurikira amakuru mwateguriwe. Bande ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye cempera ku ngingo nkuru ashimikiyeko. Ikiziga c'umutama w'imyaka ya baba 60 catowe mu gatondo ko kuri w'Imana muri zone Mivo komine Ngozi, naho bivugwa ko amatohoza yatanguye kugira icishe umutama kimenyekane. Bamwe mu banyagihugu nta cizere bafise ku bizoyavamwo. Bamwe mu banyagihugu bariyamiriza amajambo yo kubabesha yamashikirizwa n'abategetsi bo muri CNDD-FDD mu bikorane bakunda gutunganya, bakamenyesha ko abarundi bari bakwiye kumva ko barongowe n'indongozi zibabesha baheze baje hamwe bazikureko. Mu mugambwe CNL uramutswa Nestor Girukwishaka ngo bakiriye nabi ingingo ya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yemeje ko amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yagenze neza. Bamwe n'abandi bagahanura abanywanyi b'uwo mugambwe kwifatanya n'abandi barundi kugira abashireho intwaro bitoreye. Utuma mvuga mukanyumva niji Selimani Rakiza kuri mikro muri kumwe na jewe Aline Munezero. Mukanya duca tubashikiriza idonido. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze. Mwari mwejeje kuvyumva mu ncamake ikiziga c'umutama w'imyaka ya baba 60 catowe muri zone Mivo komine Ngozi. Uwo mutama yarasanzwe aba ku mutumba wa Kambati muri zone Mivo komine n'intara ya Ngozi. Ikiziga ciwe catowe mu gatondo ko kuri wa 22 Ruheshi umwaka 2025 mu kayira kava ku mutumba Maruri zone Mivo nyene, aho yari yiriwe mu rubanza. Aho umuryango w'umuhisi bavuga ko yishwe yanizwe kandi abamwishe ntibaramenyekana kuko bikinze ijoro. Abo umuryango bemeza ko atangorane yarafitaniye n'abajyango canke abandi babanyi. Amatohoza akaba yatanguye gukorwa nk'uko abajejwe intwaro n'igipolisi babimenyesha. Bamwe n'abandi bamenyesha ko atagihumuriza kizova mu matohoza avugwa ko yatanguye ngo hamenyekane abishe uwo mutama n'impamvu yagandaguwe. Ubutungane mu Burundi ngo buzonagurwa n'indi ntwaro atari ya CNDD-FDD yamaze kunanirwa no guteza imbere igisata na kimwe mu bigize ubuzima bw'igihugu. Indongozi zisabwa guhinduka zikumva ko zaje gukorera abanyagihugu. Byaraye bishikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri wa gatandatu igenekerezo rya 21 Ruheshi umwaka 2025 ku kibuga Ingoma Igitega, aho hariko hasozerwa igikorane co gukengurukira Imana ku myaka 5 iheze. Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi catunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu yashimiye indongozi mu bisata bitandukanye bakoranye kuva aja ku butegetsi, ndetse n'abahoze ari abakuru b'igihugu bamuteye intege aribo Silvestre Ntibantunganya na Domitien Ndayizeye. Akengurukira n'abanyagihugu bitabiriye akamo ko kugwiza umwimbu. Yamenyesheje kandi ko ibimaze gukorwa byose ari umushinge, aho yaciye atumirira abarundi bose kubakirako ngumwe wese agira icakoze ngo batere ibiti by'ivyamwa ku buryo buri rugo ruba rufise igiti c'icamwa. Evariste Ndayishimiye akaba kandi yahamagariye indongozi guhinduka bakamenya ko baje gukorera abanyagihugu. Abanyagihugu bati ubeshi turabuhaze. N'abanyagihugu bakurikiranye ivyagiye birashikirizwa n'umukuru w'igihugu mu gikorane c'iminsi 3 co gushimira Imana kamaze imyaka 5 ku butegetsi. Igikorane catanguranye n'uwa 19 giherana n'uwa 21 Ruheshi uno mwaka 2025. Ku munsi ugira kabiri umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yivugiye ko ihinduka ry'abategetsi yitega inyuma y'ibikorane bakora ataryo ngo akaba inyuma y'ivyo yaraye abwiye abarundi ngo bimaze gukorwa byose ari umushinge abarundi bose bakwiye kubakirako. Abanyagihugu twavuganye bakurikiranye ico gikorane bamenyesha ko abarundi bari bakwiye kumva ko barongowe n'indongozi zibabesha baheze baje hamwe bazikureko. Iyi nkuru tuyibaze Ninete Nonsi Mutoni. Ni abindongozi zikora uko nazibonye zibandanije zikora uko nazibonye. We n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yararamutse atanga inyigisho ku munsi ugira kabiri w'amasengesho yo gukengurukira Imana ku myaka 5 amaze ari ku butegetsi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikiriza ko indongozi zishinzwe gushira mu bikorwa ibiteza imbere abanyagihugu zica zivyugara gushikaho Ndayishimiye babona ko akwiye gukora byose wenyene kuko abona amayeri yose yamuheranye. Tubonye ijambo nakazoza
tukabona Burundi bwo mu 2060 atworaba nabi ho tunanira gushika hariho byinshi maze kubona ibiducereza ahubwo mu rwego nshinga bikorwa abonye ikintu kigira neza bene gihugu baba barose uburyo bwo kucugara rero intanda bashingira ndabashingira kugira ngo mwumve ingene dushobora kudashika mu gihugu giteye imbere twese tugashobora guhera mu nzira tudashitse niba indongozi zikora uko nazibonye zibandanije zikora uko nazibonye 2060 n'imyumvire harateye igihe mbona neza ko atakintu bariko barakora je mvuga nti ngira ndavyikorere kandi maye aha tukabibutsa ko n'ikibazo c'ibitoro yacifatiye mu minwe ariko gushika ubu igitoro kirakenya mu gihugu. Evariste Ndayishimiye abandanya avuga ko abashinga amateka batazi ico bajejwe no kwibeshaho ntibabishoboye, icibagiwe co nuguserukira abanyagihugu. hari urundi rwego kugenzura izindi nzego kw'izina ry'abenegihugu. Abashinga amateka abenegihugu ubuzima bwabo bumeze gute? Umushinga amateka niwe yari gufasha buramatari ati twebwe twumvirije b'abantu duserukira bafise ingorane n'izi buramatari ati reka rero mbwire abajejwe muri rwa rwego nshingwabikorwa bakora ibi n'ibi. Umuntu adashobora kumenya n'ingene umwenegihugu yamutoye amerewe atagaruka ku mugaragu ngo kutanyita honorable iyumvire kuri umushinga amateka udashoboye no kwibeshaho ngo waserukira abenegihugu. Uburongozi bwiza ku ntware ya CNDD-FDD bwarabuze. Evariste Ndayishimiye yemeza ko n'ibikorane bitunganywa n'ubutegetsi bukomoka muri CNDD-FDD canye umuryango wiwe ataciza bibivamwo. Atanga akarorero k'ivyakorewe mu gikorane cyabereye Ingozi agishikira ubutegetsi, aho abategetsi bose bategetswe kwandika ibibi byose bakora, ibipapuro vyanditswe ko biraturirwa. Ndayishimiye akabavuga ko muri uwo mugigwa yari yizeye ko umwe wese mu ndongozi yishiramwo ko yituriye agiye kuba mushasha, ariko Evariste Ndayishimiye yararindiriye igishasha kivamwo amaso ahera mu nzira. Hari urwego ruhagarariye amategeko ruguma rukurikirana ko atawuhonyanga amategeko n'urwego rw'ubutungane. Mubisanzwe urwo rwego rwa mbere ruhagaze kugira ngo ntagire itegeko na rimwe rirengwa. Niba mubona ibikorane byose twagize twamategeko turigisha uburongozi bwiza. Muribuka Ingozi mvuze nti duhambe ingeso mbi zose twari dufise nk'indongozi tuzituriye hanyuma dutangure ubuzima bushasha. Burya nari nzi yuko umwe wese yanditse ingeso mbi ziwe zose mu bijanye n'uburongozi akagenda akabiturira aza kumva ko wenyene ahejeje kwiturira kuri ubwo bube gito yahoramwo kugira dutangure bishasha. Mutarindiriye ndabura. Abanyagihugu twavuganye bakurikiranye ico gikorane bavuga ko bamaze kurambirwa n'ububeshi bw'indongozi zikomoka muri CNDD-FDD uhereye ku mukuru w'igihugu. Bamenyesha ko abarundi bari bakwiye kumva ko barongowe n'indongozi zibabesha, baheze baje hamwe bazikureko. Urakoze Ninete Nonsi Mutoni. Ngo ni hamwe nyene kwiyambura icubahiro bigoye, nayo uwundi Evariste Ndayishimiye ngo yarakwiye gutanga imihoho. Navyo biri mu bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu batari mu gikorane cyo kuva kwa 19 gushika kwa 21 ruheshi umwaka wa 2025 cyabereye Igitega, ariko bakurikiraniye hafi amajambo yavugiwe muri ico gikorane. Abo banyagihugu bamenyesha ko umukuru w'igihugu yarayavuniye akagohe abanyagihugu gataco bakwiye kwitega ku butegetsi bukomoka muri systeme CNDD-FDD. Basaba abarundi bose kuva hasi bashireho iyindi systeme izo bakura mu manga barimwo, bitabaye ivyo amarushwa barimwo ntibazoyavamwo ngo bazobandanya no kubona yandi. Umwe muri bo tumutega abiri. Ni hamwe nyene abarundi tubwirwa ntitwumve, nayo ubundi umukuru w'igihugu yaratubwiye ko atacu kwitega mu burongozi buva mu mugambwe CNDD-FDD. Nawe nyene arabona ko indoto yiwe imbona kazoza 2040-2060 idashoboka kuko systeme CNDD-FDD irimwo abanyonyezi gusa. None bimeze uko twebwe abanyagihugu tubwirwa, erega nawe nyene abamaze gutanga imihoho ni hamwe ubutegetsi uko buri kose utwara intumva abagufasha gutwara batumva ntushobora kuvaho, kuko nawe ubona yuko umerewe neza
wubashwe ico cubahiro ko ciyambura biba bigoye nico gituma atufune akaguhetswe bw'abanyagihugu kugira ngo tuve hasi twironderere ubutegetsi bushobora gushikana igihugu cacu kwiterambere. Ayo makenga yose umukuru w'igihugu rero avuga ivyo vyose yiboneye bikorwa nabo muri systeme imwe kuko ntivyumvikana ingene umusuma yo kwiba ntahanwe yava muri ico kibanza umusubiriye ngo areke kwiba nawe ngo yikenure narijya umukuru w'igihugu wenyine ubwiwe yavuze ati rego umukozi wa leta ntashobora gutunga atungishijwe n'umushahara ahembwa na leta kugira atunge bisaba yuko akora n'ibindi bikorwa vyo ku ruhande vyo kwiteza imbere. None uwo muntu azobona uwamubanjirije yarivye agatunganirwa atawamukomye nawe acaza ngaho arira amaboko kandi yarungitswe na ya systeme nyene hako bamutwenga aremera agakora nk'abandi. Uko bigenda kose Nkurunziza aratwaye imyaka 15 Varisito amaze gutwara 5 na niyo myaka yose ntibari muri vya bindi vyaguguna zike zose igihugu bazokiguguna gushikaho twebwe abanyagihugu dusigara twikugura. Rero dukanure abashinga amateka tubwira yuko bagiye kuguserukira mu n'amashinga amateka. Mwarabonye abashinga amateka benshi bagiye gusasa mu n'amashinga amateka bagirizwa mabi harimo kunyuruza abanyagihugu. None uwo muntu yahora anyuruza abanyagihugu ataraba umushinga amateka ubagiye kuba ijisho ry'umunyagihugu gute? Ahubwo bagiye kutunyuruza n'amayeri menshi ku buryo bitazoboneka ko aribo bariko baratunyuruza ngo bariko barakingira ubutegetsi bwabo, ngo bariko barakingira ibibanza barimo. Banyagihugu twavuniwe akagohe, tuve hasi, tuve buzimu, tuje ibuntu, duhaguruke turondere iyindi systeme ishobora kudutwara muri iki gihugu kugira ngo dushobore gutera imbere, tukareka systeme CNDD FDD ikabandanya. Ndayishimiye yatuvuniye akagohe, ivyo tuzobona tuzobibona. Inyuma y'akaruhuko bagira baduhe mu buhinga bw'ivyuma duca tubandanya n'amakuru ya radio haguruka. Mu mugambwe senere uramutswa Nestor Girukwishaka ngo bakiriye nabi ingingo ya sentare ijerwe kubahiriza ibwirizwa shingiro aho yemeje ko amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yo kuwa 5 ruheshi uyu mwaka wa 2025 yagenze neza. Kubw'umuvugizi w'uwo mugambwe ngo biratangaje kubona iyo sentare itahaye agaciro ibirego uwo mugambwe wari washikirije, bakavuga ko iyo ngingo isubiza inyuma demokrasi. Bamwe mu bumvise ibyashikirijwe n'umugambwe SNL babona ko abahawe uwo mugambwe watwe umushinga amateka agatogwasa bari bizeye ko bagiye gusangira ubutegetsi n'umugambwe CNDD FDD, none ngo baratangaye babonye ubusuma bwaranze amatora, bagahanura barongoye SNL kwifadikanya n'abandi barundi baruhishijwe n'intwaro ihari muri kino gihe kugira bayikure ko maze bashireho iyo bashaka bitoreye ku mugaragaro. Inkuru twateguriwe na Dondo Jemba z'umutima. Kuva ku munsi w'amatora y'abashinga amateka n'ay'abajenama b'amakomine yabaye kuwa 5 ruheshi uyu mwaka wa 2025, abanyagihugu batari bake ndetse n'abanyepolitike batandukanye bagiye barashira habona amanyanga yibonekeje muri ayo matora, nko kwakwa amakarata y'itora n'imbonera kure kugira zibatorere, ahandi bagasangwa mu tuzu tw'ubwiherero bagategwa ubwoba ko badatoye umugambwe CNDD FDD bazokwibonerako. Ninyuma yaho umugwi w'igihugu ujejwe amatora seni utangarije ivyayavuyemwo, abarundi benshi abahurikiye mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi, abo mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike ndetse n'abungere ba Ecclesia Katolika baravuze ko yabonetsemwo utunenge tutari duke, ko rero bigoye kwizera ibitigiri vy'amajwi vyatangajwe n'umugwi seni. Naho imigambwe imwe harimwo na SNL irongowe na Nestor Girukwishaka yari yituye sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, iyo sentare yahavuye itangaza ko atamahinyu yibonekeje mu matora kandi ko yakwirikije amategeko. Muri uwo mugambwe senere rero uramutswa Nestor Girukwishaka
ngo bakiriye nabi ingingo ya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro aho yemeje ko amatora y'abashinga amateka n'ay'abajenama b'amakomine yo kuwa gatanu ruheshi uyu mwaka uwa 2025 yagenze neza. ubwo umuvugizi w'uwo mugambwe Terence Manirambona ngo biratangaje kubona iyo sentare itahaye agaciro ibirego uwo mugambwe wari washikirije. Tumutega abiri ni ku majwi dukesha radio Bonesha FM. Umugambwe seneri n'ibirego wari washikirije imigwi itegura amatora mu ntara sepi kubijanye n'itora ry'abajenama b'amakomine. Iyo migwi ntiyigeze ishikiriza icese uko yize ayo madosiye ivyo birego twayishikirije. Hama kandi biratangaje kubona sentare ibarizwa shingiro yagwije n'ubusa ibirego byose umugambwe seneri wayishikirije kandi vyaradondora intara ku ntara, ikomine ku ikomine, eka mbere n'ubuzu bw'amatora habereye ko ivyo twavuga ivyo twayishikirije. Kubona rero bavuze yuko ivyo twashikirije bidafashe byaratangaje, gufata ingingo ziberewe n'ukuri byarabagoye. Kubera ko ingingo ifashwe na sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro atahandi yungururizwa muri senere ngo bapfuye kuyakira uko nyene, ariko ukuri ngo kuguma ari ukuri. Bakavuga ko iyo ngingo isubiza inyuma demokarasi. Ariko kandi ingingo ifashwe na sentare itagira ingururizo twayakiriye uko, ariko kuri kuguma ari ukuri haba muri kubu no muri kazoza. Rero n'ingingo isubiza inyuma igihugu by'intwaro ya demokarasi, kuko ingingo yatumye tarukana igihugu mu ntwaro y'umugambo umwe kandi yaka iteka mu gihugu ryo kwitorera abamurongora umwidegemvyo. Bamwe mu bumvise ivyashikirijwe n'umugambwe SNL babona ko abahawe uwo mugambwe uwatswe umushinga amateka Agathon Rwasa bari bizeye ko bagiye gusangira ubutegetsi n'umugambwe CNDD-FDD, none ngo baratangaye babonye ubusuma bwaranze amatora. Bagahanura abo barongoye SNL kwifadikanya n'abandi barundi baruhishijwe n'intwaro ihari muri kino gihe kugira bayikureko maze bashireho iyo bashaka bitoreye ku mugaragaro. Urakenuye na wewe Dondo Jemba z'umutima. Ni hano hagarukiye amakuru mwari mwateguriwe uheshi umwaka 2025. Reka nshimire mwebwe mwariko murayakurikira, bakoze kandi na bagenzanje bayegeranije hamwe na Giselle Irakiza yatumye mvuga mukanyumva. Arine Munezero nari kuri micro, ndabaseze ndabipfuriza ibihe byiza aho muherereye naho ubutaha.